Yo, what's up man? Amakuru yawe umeze neza wewe uri kuradukurikirana hama uno munsi nkaba mfise umutumire musanzwe mumenyereye muri studio za Akejo Media ariko kandi si n'umutumire nkuko tumenyereye asanzwe ari n'umukozi wongaha nyene muri Akejo Media. Hama uno munsi rero tukaba dushaka tuganire kubijanye n'urukundo cyane cyane webwe ugwaruka mube hafi. Uno munsi jewe na Nina hari ibibazo nza kumubaza hama nawe araza kunyishura ariko kandi namwe mu commentaire murashobora kuvuga ikintu icari cyo cyose. Nina bite? Sawa. Meze neza. Meze neza. Weekend yagenze neza. Cyane. Wayihimbarije hehe? Akuyihambariza ni hesha akuyihambariza. Basi nko muri weekend wagiye hehe? Hano. Wiriwe muhira. Yasha navugisha ukuri ntaye bari kwiga. Muhira. Mbo Nina, dusanzwe tuzi yuko muri love cyane cyane hagati y'umuhungu n'umukobwa hakunda kubaho ico bita akeshi usanga biva ku bana babigeme. Ugasanga n'aba Escro mu rukundo ivyo bintu wewe bivuga kwiki uko shanira tuvugisha ukuri mwebwe abana babigeme cyane muri aba Escro bigeze gute urashobora kubunkunda ugasanga ukunze n'uwundi bon hariho urashobora kuvuga ati uyu ndamukunze kubera iki urya nawe ndamukunze kubera iki nawe ivyo urazi ko usanga bibaho kubera iki muri love cyane abigeme usanga muri aba Escro. Jeshi sinocemeza kubera iki sinocemeza ko ari aba Escro ikintu novuga sinibazi ko ari ubu Escro bubaho bivana n'abahungu ariko nibazi ko n'abahungu ariko bimeze cyane abakobwa sinibazi impamvu cyane ari abakobwa gute bon kenshi uzoshaka urabe 90% umukobwa usanga adafise umuhungu umwe ugasanga afise nk'abahungu batatu. Ikintu novuga muri ubuzima muri iki gihe tugezemo nta muhungu nta mukobwa bose nico kimwe bose nico kimwe usanga umuhungu afise akundana n'abakobwa ukisanga ugiye kwereka umugenzi wawe tujya no mushire wanje nawe kasanga kubwete nanje no mushire wanje urumva ni vya hose ariko kandi tugerageje kuraba usanga nk'umukobwa dufate akunze nka John ugasanga akunze Jack ugasanga akunze na Josue umva ashobora kuvuga ati jewe John ndamukunze kubera ko ari umuhungu mwiza nivyo aramotiva nyene agaca avuga ati ariko Josue namukunze kubera afisa kanoti kubera mpa kanoti urumva ujya wundi nawe ugasanga ujya ndamukunda kubera ba mama ari wo biyumvamwo ubona muhiri wacu bamwiyumvamo kubera twaba dusenga hamwe ivyo bintu nuzi ko bisanzwe bibaho. Biraba hariko sindabizi gose sizi ariko nibaza yuko bikora abasanzwe babikora kandi nibaza ko arico gihe tugezemo nivyo mbona ari vyo bihari kenshi we nibirakubako nibirambako ufise umukunzi umwe ego tinyimana ndatinyimana so ni ikintu icahe cyakubaye ko mu buzima utazokwigera wibagira cambaye ko ntaziga nibagiye Sitakiwa ubwo muvuge ko byose byamari byiza sinibaza simbona ikintu cambaye ko ntazopfa nibagiye hari ikintu ariho moment ushobora gucamwo ukavuga ati jewe mu buzima bw'iwanje iki kintu vraiment sinzopfa kandi ndazishane na nawe utazi ko bibaho basi ni natuvugisha ukuri wewe kuva uja muri love ntibaraguheba tinyimana wewe uraheba wewe ni wuheba sindahebwa kandi sindaheba ubwo muvuge yuko kuva utangwe kuja mu rukundo uwo mwakundanya ari umwe wenyine imbere ya kamera uzi ko wakundanye nani nahama akaguheba ucuja muri commentaire bivuga ko zindi bishobora kumvikana yuko washobora kuvuga yuko kuva wakavuka umaze kuja mu rukundo rimwe nturahebwa kandi nturaheba nico gituma uvuga ati yuko atakintu na kimwe cigeze utazokwigera wibagira mu buzima ariko ukawubeshi Imana irakubona cyane gose so twagiye tubandanye
turasanzwe tumenyereye yuko mu rukundo hari igihe umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa ugasanga umukobwa arakunda umuhungu ataburyarya burimwo vraiment ariko ugaca usanga abantu bagenda baravuga yuko urya mukobwa afise umukoshi ugaca usanga babwiye urya mugabo ati yo aturya mukobwa vraiment ati ntugeze aturya mukobwa afise umukoshi ivyo bintu ntavyo urumva ndamaze kuvyumva ugaca usanga bavuga ati ntupfe kumubona nahasa neza kurya turya mukobwa afise umukoshi yego biva kuki iyo mikoshi aba ari nkiyahe canke kubera iki babivuga uko eske twemere ivyo baba bavuze canke twemere yuko habaho n'uruvugo rwo gucafuza umuntu nibaza ko mwokwemera ko habaho uruvuga rwo gucafuza umuntu kuko umuntu akuvuga mufise ico mupfa yego nimba bavuga ati urya mukobwa ntimuzokundane bafise impamvu babivuga bafise ico baba barahuriyeko kugira aze kuvuga yuko atera umukoshi ameze nabi ibintu nk'ivyo nibaza yuko ico kintu kiba kivuze umuntu mufise ico mupfa eske wewe uremera ko imikoshi ibaho ku bakobwa oya ntavyo wemera ndaguha exemple urashobora kubona nk'umuntu bagize mariage bakagira mariage hama atana insomeni irahera ugasanga umuntu arapfuye yego ucavuga urya muntu ni accident ibaye umuntu ntumenye umunsi n'isaha umuntu apfirako akaca apfa mwabanye bakavuga ati urya mukobwa ko apfuye urya muhungu atera umukosi ugiye kubana nawe uzocumva urumva ni ibintu tushobore kwibaza ko ari ibintu abantu bapfa kuvuga bivanye n'ivyo bariko barabona ariko siko biba bimeze ariko kandi tusanzwe tuzi yuko hariho n'abandi bashobora kugendera mu basha ndakivuge gute kugendera mu basi mu bintu vyo kwemera ibintu vy'ubupfumu canke ibintu vyo kuraguza ugasanga nko ngaha i Bujumbura narigeze kumva ko hariho bavuga ngo hariho ngamazi ngo y'abakobwa uri kuragenda sinzi hano bita mu Nyaruhongo kakuhazi hariho amazi ava hejuru bagaca bavuga ngo ajya amazi ngo n'abakobwa ngo abakobwa babuze abagabo ngo bagiye kuyoga ngo baca baronga abagabo mbo ugaca usanga hariho abakobwa benshi bariko barava ngaha bakagenda kwiyoga muri ayo mazi kugira ngo barabe yuko nabo nyene boronka umugabo eske tuvuge yuko ari mikoshi baba bafise canke no kwihebura canke no kutiyemera hari ibintu usanga ari ibintu vya kera bidahera nimba haraje abantu bakavuga ati ari amazi na amazi uyoze turonka umugabo ibiki ni cizere tugira nko kutwizera aho Yesu ariho tutabizi neza we niwemera ko Yesu ahari ndavyemera urumva ndavyemera ko nakuze nzi yuko abantu bose tukwiriye gusenga yego dusenga turasenga mu kwizera ariko ntituzi ngo Yesu ariho canke ntariho aratugendera mu bikorwa niko navuga rero kuya twakuze twizera yuko umuntu wese azokura asenga nico kintu urumva abantu baba babijamwe bakuze bavyumva urumva bakuze urumva ugiye koga ayo mazi uzoronka umugabo ni ikintu abantu bishizemwo yuko ngira ugiye koga ayo mazi ucuronka umugabo ariko nibaza ko sinzi wari uzomuronka utarinze kuja koga ayo mazi ko hariho benshi bagendayo ugaca usanga baramuroza Imana biba yarabiguteguriye ko uzomuronka sivyo none tugerageje kuraba nyene dufatiye nko ngaho kuri ico co kuvuga ati ngo usanga ngo kenshi ngo abakobwa ngo bafise ngo imikoshi eske twemere yuko imikoshi haba canke twemere yuko imikoshi atayihaba ari vy'abantu twivugira canke twishiramo n'uruvugo rw'abantu wewe kubwawe nta mikoshi ushobora kwemera ko ihaba ntayibaho shani none wowe uravyemera ko imikoshi ibaho je ndavyemera wi reka ndaguhereza akarorero kaboneka nk'ikiga muri interna hariho mwigeme yari yiga mu mwaka w'9 arakundana n'umuhungu wa mbere hajya kw'ishure nyene twiga baca bamuhereza lamvu aca arataha hanyuma aca asubira kundana n'uwundi baca bamuhamba ati baca bavuga turya mukobwa afise imikoshi ugiye gukundana nawe baca baguhereza definitive reka ndakubwire hari ikintu turihenda cane avaye kuvuga ikintu ngira ntitwiyumvira
iyo ka irashobora kuba ibaye irya mbere hama abarezi bakagumiza kwijisho uvuga ati ujya mwana ko bigenze uko reka tumucunge rero haza n'uwundi bikagenda uko muca muvuga ni mikoshi si mikoshi nituca tuvyita abarezi imagine shani na wewe ngaha uwa mbere araje murakundanye aciye apfa uwundi araje murakundanye aciye apfa ubaze ko ari umuhungu wose urakuza kukurondera ego abarundi biyumvira ibintu bitandukanye biyumvira ibintu sinzi ariko ari nzapfa mwabanye none ni ubu mwishe iyo mikoshi ntayihari ahubwo umunsi we wageze umunsi wiwe harageze ni ukuvuga ngo wewe ntiwemera mu bintu vy'imikoshi ubwira ku ijambo ry'Imana ni ukuvuga wemera ko Imana ari yikora très bien so nagomba tuvugane ndakubaze ku vyerekeye cyane cyane urashobora nka hajya usanga umuhungu yarakunze umukobwa bagakundana ariko iyo umukobwa agiye kumupresenta iwabo hama abavyeyi b'umukobwa bagaca banka uwo muhungu wewe kuri ivyo ubivuga kwiki canke niyahe impanuro wotanga Escro umukobwa yokwemera kubana n'umuhungu abavyeyi batabishaka canke umukobwa yokwemera guhebwa n'abavyeyi akavumwa akigura uwo muhungu nibaza ko twakoze twumva ko atamuvyeyi akosha umuvyeyi ntakosha ariko tugeze muri ivyo nibaza ko ari ikosa baba bakoze kuko abana bahuye bashimanye nimba umwana atakumaramaje ngo aje mu ngeso mbi arinde yumva ko abaye afite kuza kukwereka umuntu yumva ko bobana nibaza ko ico kintu vraiment ku bavyeyi bogikorerako umwana wawe yakuzaniye umuntu yashima utora uko kuko n'ubundi niwaja kumubwira ati nshaka uwundi ibintu biragoye uzi gute kuyo bazobana neza kandi ivyo bintu urazi ko bibaho n'uburorero bwishi wama wabubonye birabaho kandi birababaza ni mu ntumbero yo kugira ngo twigishe muri biraturaba twese twigishe canke twereke abavyeyi urukundo inguvu urukundo rufise entre y'umuhungu n'umukobwa kubera iki abavyeyi bashobora kwanka umuhungu canke bakanka umukobwa urya mukobwa kandi abana barashimanye ahubwo dusaba ko abavyeyi baza kudukurikirana babo barabika ikiganiro vrema aze kuvuga ico kintu impamvu babikora kuko birababaza vrema canke ugasanga jewe ndacari muto mu myaka ariko uwo dukundanye aransumvya imyaka ugaca usanga ngo ntushobora ngo kuzana ngo umuntu ngo tungana ngo urongore ngo umukobwa ngangana na nyoko vrema kandi barikundaniye urukundo rufise inguvu ikomeye cane ni ukuvuga ngo abavyeyi bari bakwiye gutahura urukundo icari ico n'inguvu n'ubukomezi urukundo rufise kugira ngo ntibaze konona canke ugasanga umuvyeyi arase ko umuhungu arongora umwigema akavuga ngo hariho uwo twakurondereye ngo uvyanka wavyemera ngo uzorongora naka ico naco kivuga kwiki ivyo je ntumumega kweri ariko vraiment abavyeyi vraiment mugarukire ico kintu vraiment numva umengo ivyo bintu sivyo vraiment urukundo ntiruraba imyaka ntibiraba ngo uri umusaza canke ngo uri umujene bashimanye babona yuko ubuzima bazobushobora bahezagire bagende kubaka dufatiye nko ku mico yo mu bavyeyi y'abavyeyi aho tuba dusanzwe tuba nka cane cane nk'abavyeyi usanga arabasenzi hariho abavyeyi usanga arabasenzi ugasanga nawe umwana wabo uri umusenzi uri muri babandi bakunda kuja mu vyumba vy'amasengesho kucitweye ariko apare yaho usanzwe ufise umuhungu mwakundanye ariko uraja mu vyumba vy'amasengesho kandi mu vyumba vy'amasengesho kenshi benshi barerekwa bakemera ivyo baba beretswe canke ivyo baba babonye hanyuma muri bijya vyumba vy'amasengesho hagaca haza nk'umuvyeyi umwe akwerekwa ko wewe kuzorongorwa na kanaka ari uw'Imana yaguteguriye apana wa wundi wewe usanzwe ufise canke usanzwe wiyumvira ugaca usanga
Imana yakweretse muri barya muri kumwe mu vyumba vy'amasengesho canke ikakwereka umwana wa pasiteri ico naco kivuga ko eske harimwo ukuri muri ivyo canke naho nyene harimwo ibintu vy'ibinyoma nyuma kugira ngo abavyeyi bashobore gucisha muri iyo nzira kugira ngo babone basi umwana wabo yorongorwa kwa kanaka baba bipfuza. Icambere na mbere ikintu kivuga kico kintu ego imana iraduhishurira ibintu iratwereka ibintu ariko kandi gute uzi neza yuko urya imana yagusezeraniye agukunda ubizi gute ko nawe akwiyumvira ko nimba ego abavyeyi bumva bagusengeye kandi nawe wibuke ko wemera ivyo mu masengesho kandi uri muri arya amasengesho ubu vyemera nawe biragoye ivyo bintu je numva umengo ivyo bintu vyoncanga kuko wewe uraja mu masengesho nini ego ego turaja gusenga mu masengesho ku karango nico gisuko ku mavi niho biva nico gisuko yere bakakwera oya ugenda utwaye umutima ntutware ibisuko umugoco gacugenda wafunze igitambara bon none wewe nka wewe uja mu masengesho ico kintu ukibona gute kuko jibi ndiko ndakubwira ni ibintu vyabaye harabaye umuhungu araye akunze umwana w'umukobwa w'umwigeme uwo mwigeme yari umukatolika uwo musore yari umupantekote hama abavyeyi ntibamushima uwo mwigeme baca bararaba uburyo bobicishamwo baca baraza barasenga baca batangura kwerekwa baca baguma bereka umukobwa araha baririmbana muri korale gize ati imana yatweretse utwara uyu nyene ega wa muhungu mu nyuma yaravuye aravyemera aza kurongora wa mukobwa imana yamwereka abo onye nimba vyarinze bishika akamutwara imana yari yarabivuze ngo vyara kubera iki tutokwemera yuko yagiye kumurongora kubera itegeko ry'abavyeyi kuko abavyeyi bagumye bamubwira ati twe dushaka kurongora naka urya ntawe dukeneye yumviye imana n'abavyeyi yumviye imana ariko muri uwo mwanya ngerageje kuraba nta mana yavuze hariho abantu bashobora kwerekwa ego simpariye ko abantu batavugishwa canke baterekwa ariko hariho n'abantu berekwa ibinyoma canke abantu babesha bakavuga ngo beretse kandi ari ibintu bariko barifonera bo nyene kugira ngo bashikane message ivyo bintu ntutsi ko bibaho ivyo reka tubihebera abakozi b'Imana abatsi ko babikora vraiment Imana ibababarira ariko kumvira abavyeyi birakenewe ariko kandi indero runtu kumvira abavyeyi birakenewe nimba vyarashitse muri iyo kambe bazokundana yaramwemeye yaremeye kumvira abavyeyi none umugisha nuko bakabarubatse ego none umugisha kandi baciye mu muco n'umugisha bon nivyo ariko kandi duca tugaruka hahandi kumvira abavyeyi birakenewe kandi nivyo kuko nubundi bavuga ati kuri iyi si umuvyeyi niwe mana ya kabiri bakavuga ati wubaha abavyeyi kugira ngo uronke iminsi myinshi yo kubaho kuri iyi si ariko kandi turabe natwe abavyeyi bacu ntimuturenganye canke jewe ntibabarenganye mwebwe kuko je sinkirimwo je naraheje nimurenganye ugwaruka sivyo nimurenganye abana banyu mu gihe haba harimwo urukundo nyakuri hagati y'umuhungu n'umukobwa umwana ntimuzomwanke kubera ko mudasangiye idini cyangwa ubwoko canke bisunze ubushobozi hariho nk'umwana ashobora umuvyeyi ashobora kuvuga ati ntushobora kurongorwa mu muryango wo kwana kabajyana abakene twe turifise ivyo ntuzi ko bibaho ugaje usanga biriko birazana intambamye hagati y'urukundo bigatuma umwana ashobora kuba stress akagwara akaja mu bitaro bamwe no kwiyahura bakiyahura ivyo ntuzi ko ivyo ndazi urabizi neza yuko bibaho mbaho ngoma ndakubaze rero akabazo kubujujujuju nyene ni kubera ko abakobwa mukunda kurira ngira niko turemwe we nurarira biragushikira ukarira oya kurira usanga warize ngira niko turemwe wewe ukesha ukunda kurira mu mvo iyahe na film iranditse basi kubera ko tutari muri filime turi muri love ni sentimental aho ugira ukumva wokorora amosozi imbere y'umukunzi wawe sinzi shadi uratinya utinya kubivuga abakobwa turakunda kurira simpaka ngo urire ngo nuko uri mu rukundo kurira tuvyonyene nk'uwo kubwira urire woca urira noca ndira rirani
tuvuge yuko mufise umutima woroshe canke mufise sentima biva kuki kuko hariho n'abakobwa baba Escro bashobora kurira bakereka umuntu ko bamukunda kumbe amosozi yabo basanzwe bafise hafi bagomba kwirira kanwa tuvuge ko ari impano yo kurira dufise mwaratomboje eske nikindi cyahe kintu wovuga kugira ngo turangize ikiganiro ciwacu canke ikibazo cyo ushobora kumaza canke uterera bon ikintu novuga kuvyo twagiye turayaga vyose numva nogaruka ku bavyeyi babangamira abana bikundaniye vraiment bahezagire baje imbere y'Imana Imana ibahezagire ego vraiment ivyo bintu vyo kuraba ubukene ubwoko amahera ibiki n'ukuri ivyo nta kamaro bimaze ego vraiment duhinduke isi itera igenda imbere ivyo bintu vyari vy'abasokuru tubisiga inyuma nimba umwana wawe akwegetse umuvyeyi ndafise umuntu twiyumvanyemwo nukuri hezagira uwo mwana wawe kuko ni benshi batabironka hari abavyeyi bifuza bafise abana batashitse ku vyo bashaka rero nimba umwana waguteye ako gateka ndagusabye muvyeyi uhezagire n'Imana ihezagire kandi iyo umuvyeyi ahezagiye n'Imana irahezagire nimba ubwo bukene buhari Imana ihezagira babiri niko tuvyumva sinzi urabiza nuko ariko dusanzwe tuzi yuko benshi bakunda kuvuga ngo umugabo ngo ni waronde ariko entre y'umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye ugaca usanga nk'umukobwa ni wafise ubushobozi bunini kurusha umuhungu ntarekuriwe kubikora ararekuriwe kandi n'umutima umwe kubera urukundo none kubera kimwe bwe muca muvuga mugatera kama commentaire ngo urya muhungu ngafashwa ngo nanaka ngagira gute niyo mentalite y'abarundi dufise kubera urukundo rufise power ikomeye sivyo none ariko mwe abakobwa usanga bamenyereye kuvuga ngo naho ubu yafise ukumva umenga ntiwoyakoresha canke ntiwoyarekura kugira ngo ufashe uwo mukundanye canke umugabo wawe uvuga ngo umugabo ngo ni warondera ivyo vyari vya kera babwire vyari vya kera uwo abakobwa barayatanga mwumvise abakobwa aze murahereza abasheri banyu kubera bivana n'ubushobozi baragwetse ukaba ufise mu rugo n'ugufashanya canke mu rukundo nugufashanya ukumva yuko umwe ababaye mugenzi wundi akababara mugenzi we kubera urukundo ruba rufise power ikomeye cyane so wakoze cyane kudukurikirana wari kumwe na Felix ariko kandi nari kumwe na Nina uyu rero akaba aguhereza ibiganiro bikaze ndagusabye ubanaye kudukurikirana kuri Akejo Media hama tukaba tugushimiye bye bye merci